Hello nshuti za Flip GTV bakunzi bacu bakunzi b'umuziki ndundi muri rusangi ndabaramukije mumeze gute mumeze fresh irijwi niryo wa musore wanyu Mr Koresha time cyangwa koresha umwanya mu Giswahili nitumikisha muda twende na wakati tusiuchizei bwana muraho rero mumeze neza uyu munsi rero nabateguriye rero ikintu kiriko kira trendinga cyane muri Buja Flavor ni nkuru y'umuririmbyi w'umu legend yakoze vyinshi yakoze amahiti menshi ariko hari indirimbo yankoze ko cyane yitwa Ndarandarira uyo nawe se wundi ni Lolilo Simba mzizi wajiwe ntare cyambara Burundi aho abenshi bamaze imisi bamuvuga yuko yamaramaje uburundi amaramaza abarundi muri rusangi ariko ku ruhande rwa Lolilo twaragerageje kumwegera aravuga neza yuko wewe kwerekana aho tubabara arico cazingamitse umuziki w'uburundi kugeza kuri no saha aho utaragira aho ugeze ariko ku rundi ruhande akavuga neza ati abamvuze bose nabi ntibari bazi jewe ntibazi neza jewe abavyeyi banje amamuko yabo ntibazi mama wanje amamuko yiwe ntibazi papa wanje amamuko yiwe abenshi rero bakabibona neza yuko Rumengo yashatse kwihakana igihugu cy'u Burundi igihugu camureze igihugu yakoreye imyaka n'iyindi twebutsa neza yuko Lolilo ari nyuma yaho agiriye muri Tanzania ajanywe no kurondera abaririmbyi nka Alikiba na Diamond Platnumz aho bafitaniye amasezerano yo gukorana igikogwa ego Lolilo amaze gushika mu gihugu ca Tanzania yarafashawe gukora ama interview atandukanye ariko iyaje gukwega induru iyaje gutuma Lolilo bavuga ati Lolilo nibiki yanyoye niyo yakoreye muri Wasafi aho hantu re muri Wasafi bagenzi harakaze cyane haragatego gakomeye cyane aho hariho namakuru y'umurimvyi Sadbi yigerera kujayo aho abenshi bavuze ngo aradusuzuguje ariko bo baba bafite insiguro zabo iyo Wasafi rero guys umuririmbyi ndanabibira akagwenda bakebura nukugenda yayiteguriye neza kuko nabantu bateye imbere cyane muri technology dutandukire ku makuru y'undi muririmbyi B-Face on the floor reka tumaze tumvirize kakarimbo kiwe come on bang tikiti tambukinda bang ya karimbo karyoshe cyane tubabwira makuru ya B-Face on the floor come on bang tambukinda bang come on bang any nothing on come on bang oh yeah B-Face on the floor jambo rimwe undi mukobwa mwiza kandi tuvyumva kumwe yigera maramaza ni B-Face on the floor aho gushika kuri no sabarizwa mu gihugu ca Dubai aho yatanguye nawe kugisi ariko B-Face on the floor wewe ntiyajanye no kugisi gusa ahubwo yajanye yo nakazi numuririmbyi mugenzi we akorera mu gihugu ca Dubai yamubwiye ati B-Face on the floor ndakeneye za flow zawe ndazikeneye kabisa ingo dutwike dukubite tubatwike tuhaturire kabisa ingo arabikora aramuhamagara raje B-Face aruriye indege uyo vyatu aragiye no mu gihugu ca Dubai ati reka nge selfie ndabereke ko nashitse atari amajambo vyatu arayitambaza ku mbuga ziwe zose abarundi barabona neza ko B-Face yamaze gushika mu gihugu ca Dubai ni B-Face rero vyitezwe yuko iyo ndirimbo igiye gusohoka vuba cyane ayandi makuru dufise no munsi nababwiye guys yuko ndafite amakuru ameze neza cyane kandi menshi ariko ndagerageza kuyabahereza murazi ko je ntabarambira je nkoresha umwanya reka dutandukire kuri baba type ngo no gufata no ku yo ni Trezo hamwe na rap nimbarinde nawe nibuka neza ariko hariho abandi mazina re yajemwe mu kuvuga ati dukumbite remix correction Kubadida Double J Bad Boy Killer Kiriku Akili DJ Feel Bite batse basubire bagire yo kuba yo rero do please bavuze ati reka tubakirize
guys ino ndirimbo umwanya n'umwanya irashobora gusohoka kuko coming soon yamaze gusohoka baramaze kumenyesha ko igira isohoke ariko n'ubu nyene moza mubona fyatu tuhawe indirimbo umuriro bakahaturira hagasha. Ayandi makuru turonse mukanya na ya Benasi gusohora indirimbo giturumbuka ni vendredi. Benasi kumbuga zo yanditse ati kwa gatanu mube ready ndarekura ndatsa ndafyatura nanje ndabereke ko abigeme dusigaye duhagaze bwuma. Benasi rero iyo ndirimbo ntituzi indirimbo nuwo bazosohorana ko ari collabo canka ari Benasi wenyene ariko ni Benasi yemeza neza yuko iyo ndirimbo azoba ari gisasu. Ni ku munsi wa gatanu yangeso ya Empire Avenue murazi neza yuko batigera bahengama ku munsi minsi yose ivyabo babikora ku munsi wa gatanu. Ni Benasi rero nawene azokwatsa vendredi. Twibuke yuko muri Empire Avenue bahishije bahiriwe ko na Bentro yaramaze kuza ari calme apostinga kantu kamwe kuri stati gusa akihorera ariko nituzi nawe nivyiwe. Guys ni mubane mudukurikirana yari Mr Koresha umwanya Koresha time afadikanije na MC Blizzo da promoter. Turabakunda cyane. Ciao ciao. Okay. Remix. Nagufata naku nagufata naku